ukabushaka inkomezi ziri muri wewe naburongora bagirira nk'izufise. Muze murabe iyo umurongozi ari nk'umunyamasengesho ishengero ryiwe ryose rirasenga. Iyo ari umuntu akunda ijambo ry'Imana, umwigisha w'ijambo, abantu bose bamenya ijambo. Haleluya. Iyo ari nk'umurongozi w'igisuma bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze dusenge. Mana nyene amahoro n'ubwiza n'ubutware no kugororoka, nje imbere yawe ngushima kandi ngushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutangaje. Nje ngushimira Mwami Imana ko ari wewe utanga ubwiza n'ubwenge ku bantu bawe. Ni wewe utuma abantu Mwami bahishurirwa ijambo ryawe. Nyemerera no muri iri jambo tugiye kuganira uhezagira abana bawe kugira ngo umwe wese yikuriye mwiciwe. Mpwemu yera niwe mpaye ikaze na karibu kuko ari we murongozi twahawe, niwe mugisha twahawe, niwe uduhishurira ijambo kandi niwe udusesa mu mitima yacu kugira ngo ntitwifate uko tutari. Unyemere rero ukore ku muntu wese azokumvira ijambo agira ico rimukozeko n'ico rimuhinduye. Urakoze kuvyumvise kandi kuwemeye kubidukorera, icubahiro nishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ku munsi weje twarabonye ko umurongozi akwiye kuba umuntu arinda, akwiye kuba umuntu arinda, umuntu atagira ubwoba, umuntu afise nihishurirwa. Haleluya. Umuntu afise ihishurirwa kuko iyo udafise ihishurirwa biroroshe ko nabo muri kumwe bashobora kuvamwo umwansi ntubimenye, bakazana ibintu bisambura umurimo ariko ntubimenye. Haleluya. Kenshi imirimo y'Imana ndetse igikorwa cyose umuntu akora, Satani yabuze ingene yinjirana mu bantu bari hirya, agerageza kwinjirira mu bo muri kumwe. Haleluya. Ariko umurongozi nukuri yarakwiye kuba umuntu asenga, umuntu afise yishurirwa, umuntu avugana n'Imana kuko kurongora abantu b'Imana ntivyoroshe na gatoyi kuko umwasa aranka umurongozi nabivuze ku munsi wejo kuko arazi neza ko iyo umurongozi agize ikibazo n'abandi bose barasanzara. Haleluya. Haleluya. Na Yesu ubwo yaravuze ngo umwungere ngo umwasagira kubita umwungere ngo kandi ngo intama ngo zose ziraza gusanzara. Haleluya. Aho umwungere atari intama zihura n'ifitisi zihura n'ibintu bibi, ariko iyo umurongoza hari umurongoza ahagaze afise yishurirwa arongorwa n'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero reka turabe ngene hagati muri bo hahagurutse umuntu aza kumugwanya. Ariko Nehemiya, haleluya, Nehemiya kubera yari umuntu w'umunyamasengesho, ari umuntu aba ku gicaniro cyo mu mutima wiwe cagoma caka, yaramenye iyo umwasi aturutse. Haleluya. Rero nawe ntakuzobimenya utabana n'Imana. Haleluya. Umwasi aca mu nzira zose, inzira kujya kwinzira z'Imana zirenga 1000 n'inzira z'umwasi zirenga 1000. Reka dusome muri Nehemiya igice ca 6 turasoma kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 13. Haravuga ngo Shimeya agerageza guca umutima Nehemiya. Bukeye yinjira mu nzu ya Shimeya mwene Deraya wa Mehetabeli, kandi uwo yari yiyugaranye arambare ati ingo tuje kubonanira mu ngoro y'Imana mu rusengero hagati, twugare inzugi kuko haza kuza abantu bo kukwica. Mbere muri iri joro nta kabuza barakwica. Nanje ndamwishura nti mbega umuntu nkanje nohunga? Kandi umuntu nkanje no kwinjira mu rusengero ngo nikize? Eka sinjayo. Maze ndavyitegereje menya ko atari Imana yabimutumye, ariko yaje kubimbwira kuko Tobiya na Senibarati bari bamuhereye ngo antera ubwoba mpeze nemera inama yiwe, mbe ncumuye nabo ngo baronke ugwitwazo rwo gukwiza inkuru mbi no kunyambika ibara. Amen. Urumva Tobiya na Senibarati barabona neza bati uyu mugabo aratunaniye, none reka turondere iyindi nzira yo gucamo. Haleluya. Ati reka turaba umuntu yoroshe
tumukorombe tumuha amahera kugira ngo aturonkere Nehemiya. Rero ngo ari kwa Shimeya, urumva Shimeya ari mwene wabo, yari umuyuda. Hama ngo bari yinjiye mu nzu yiwe ngo taramubwira tumviriza renda kubwira ati we ntuzi ibintu biriko yaravuga aho hanze, ati bakugiriye inama bagomba kukwica, ati none ingo tugende twiyugaranire mu nzu y'Imana ndonje kwihishayo. Nehemiya aramubwira ati none jewe no kubahuka ngahunga ngata abayuda ngata ingabo ku rugamba, haleluya, ngata abantu bariko barubaka ngo ndahunze, ati none jewe ho no hunga no kwikiza Imana yemeye ko mfa, mbega jewe no kwikiza. Aramenya neza Imana iramuhishurira, amwereka ati iki ni kinyoma cy'umwasi, haleluya. Aramwankira ati je sinshobora guta abantu ndongoye, sinshobora gusiga abantu kigikorwa ngo mpunge nikunde ntabandi. Umvise umurongozi yemera kwigura barongoye, umurongozi mwiza yemera ntashobora guta barongoye, haleluya. Aravuga ati sinshobora, ati kandi naho nohunga Imana niba ishaka komva, naho nohungira munsi kuzimu urufu gonsangayo, haleluya. Uyu n'umugabo yari yaramenye Imana by'ukuri, yari yaramenye Imana by'ukuri. Rero hinge nkubwire muntu w'Imana, umenye ngo uhagurutse mu gikorwa nabo muri kumwe, kandi sinivyo ninda ndabigisha, sinivyo nigwa ndababwira, mwabibonye imisi yose, uhagurukana n'umuntu mu gikorwa ariko umwasi akamwitiza agasambura igikorwa, kuko umwasi we ababona inyungu izova muri ico gikorwa, haleluya. Umwasi we abayibona kandi nakubwiye ko aca mu nzira zose, ashobora guca kuba bakure byase, aca muri kumwe mu gikorwa kigasambuka. Twabibonye kenshi. Rero nk'umurongozi urumva ko ufise inyungu ikomeye y'ukuba ku gicaniro, haleluya. Ufise inyungu ikomeye y'ukuba umuntu avugana n'Imana. Nehemiya iyo ataba umuntu asenga yari kuvuga ati bya bindi babagabo bavuye kumbarira ega bishobora kubavyo, noneho no muri bene wacu barabizi, akacagira ubwoba, akacavuga ati reka nemere abantu twumve ngene bomfasha uru rugamba. Urumva Nehemiya arabimenye ibintu mbaye Yesu avuga ati mbega ati hanze mumva banyitande, ati baravuga amazina bamwita, aravuga ati none mweho munyitande, ati Petero yuzuye umwuka w'Imana aravuga turi Kristo umwana w'Imana nzima. Umviriza, nta wundi yari gushaka guhishurira amabanga nkaye atari mpwemu w'Imana yahishuriye Nehemiya, kandi iyo kugira ngo ashobore kumuhishurira nuko abana nawe, haleluya, nuko yamuhaye ikibanza. Rero ukabona igicaniro cyo mu mutima wawe kizimye uri umurongozi, menya yuko uzimya n'abandi bose bari nyuma yawe, haleluya, haleluya. Uzimya n'abandi bose bari nyuma yawe, ukaba ushaka inkomezi ziri muri wewe naburongora bagirira nk'izufise. Muze murabe iyo umurongozi ari nk'umunyamasengesho, ishengero ryiwe ryose rirasenga. Iyo ari umuntu akunda ijambo ry'Imana, umwigisha w'ijambo, abantu bose bamenya ijambo, haleluya. Iyo ari nk'umurongozi w'igisuma, abarongoye bose babibisuma, kuko uyo mwuka uratemba, haleluya. Ngo kujya amavuta ya Aroni atemba ku mutwe agashoka ku misozo y'impuzu ziwe, niko atemba. Ni kuvuga ko amavuta ari ku mutwe wiwe, intege nke ziri ku buzima bwiwe nizo agaburira abantu biwe, haleluya. Nico kidominaho. Niyo aba ari umusambanyi usanga ubusambanyi bwarakwiye, haleluya. Ariko ni wasanga ari umurongozi ahagaze neza, atoza indero nziza abarongoye bakamwigirako, haleluya, haleluya. Umurongozi mwiza bamwigirako. Nehemiya urumva yari umunyamase, nabo bari kumurumba ko batacika intege. Uyu naho bashoye kumugura, mugabo urumva ko ataho yageze, baciye Nehemiya aciye amubona bono nyene, haleluya. Ijisho ry'umubiri ryabimweresa, ariko ni ijisho ryo mu mpwemu ryamweresa uyu muntu ko ariko aramubesha kugira ngo amuce intege, haleluya. Ngumbaze ndabyitegereje, menya ko atari Imana yabimutumye, ariko yaje kubimbwira kuko Tobiya na Sanibati bari bamuhereye. Umvise
arahishurirwa, arabona ati uyu muntu bamuguze, ntiyo kubaka kuza kumbwira ivyo ngo mpunge ntabande ku gikorwa ari je n'umurongozi wabo. Haleluya. Rero umurongozi mwiza n'umuntu agira ihishurirwa. Haleluya. N'umuntu agira umutima ukudata abarongoye. Haleluya. Mu bikomeye hagarara nabo. Haleluya. Ntabatanga no ku bintu bikomeye. Rero ukaba ushaka kuba umurongozi azogera kure, gira ihishurirwa. Haleluya. Iryo nawe nta wundi hariya hejuru, niwe azogufasha, niwe azogushigikira, niwe azokuburira imitego yose umwansi azana mu gikorwa. Haleluya. Niho uzogera kure. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Uri Imana igira neza, uri gitangaza, urera kandi uragororotse. Ivyo ukora ni vyiza gusa, kandi n'integuro yawe ku bana b'abantu ni nziza. Ijambo ry'Imana riravuga ko imigambi yawe atari y'ivyago ariko ni y'amahoro, niyo kutugirira neza twese nk'abana bawe. Nyemerera mwami wanje iri jambo uryagure gusumba uko jewe ndarivuze. Mvuze mike nk'umwana w'umuntu, ariko mpwemu yera we azi kwagura ijambo kandi akaritahuza abantu birenze uko umuntu abavuze. Nyemerera uryagure bazoryumva bose kugira ngo bava aho bari ubashikane ku yindi ntambwe, kuko ijambo ryawe n'ubuti, ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe rirarera. Rero urisige kugira ngo rifashe abazoryumva bose. Urakoze, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.